Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo, mwese abakunzi banje, ndabahaye ikaze. Uno munsi n'umunezero mwinshi gusubira kubana namwe, n'umunezero mwinshi gusubira kuza kuyaga namwe. No kuri Imana ibishimirwe ko yongeye kutugirira neza, yongeye kutugirira ubuntu, yongeye kuduha ivyo tuvuga, ivyo tubasangiza. Urabizi hari igihe umuntu aba yumva umenga ntaca afise avuga, aba yumva umenga arumye, ariko Imana ishimwe yuko ikimpaye amajambo yo kubahereza. Imana ihabwa icubahiro ko ikishoboje, ikimpaye amajambo yo kugira ngo nzisangire namwe kuri uno munsi. No kuri Imana ibishimirwe. Ndongeye kubashimira mwebwe mwese munkurikirana, ndongeye kubashimira mwebwe mwese munsengera. No kuri Yesu abaho umugishaho muri mwese. Ndabifurije ibihe vyiza vya Noel. Nkunda kubwira abantu dukunda kuba turi close tuyaga cyane yuko this is my favorite time of the year. Uyu ni iki nico gihe nkunda cyane cy'umwaka. Ndakunda ibi bihe vya Noel, ndakunda ibi bihe kubera binyibutsa umucunguzi wanje. Ashobora kuba atavutse ujya munsi wa 25 December kandi niko bavuga, ariko kazima yavutse. Ko hariho igihe cyo kwibuka ko yavutse, nukuri ndashima, ndaryoherwa cyane muri no periode. Mba numva afise umunezero mwinshi, mba numva ku munsi ngenda mishurirwa ico umwami wanje yakoze, mishurirwa kuza kwiwe mwisi, ico kwazanye, ingene kwazanye agakiza ku mahanga, ingene kwazanye ubugingo budashira. Haleluya! Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icubahiro. Inyigisho z'uno munsi nazise ngo ubitse iki mu mpisho. Haleluya! Ubitse iki? Hari iki mu mpisho? Ufise iki hariya mu mpisho? Hariya umwana w'umuntu atabasha kubona, hariya anye umugabo wawe mu bana atabasha kubona, hariya umugore wawe atabasha kubona, hariya anye mama wawe atabasha kubona, hariya anye umwana wawe atabasha kubona, hariya anye umuntu mukorana ku kazi atabasha kubona, hariya anye inshuti yawe, umugenzi wawe, umukunzi wawe atabasha kubona. Ubitse yiki? Haleluya! Imana idufashe cyane gose, iduhezagire muri ano majambo kandi duhana umugisha. Nagira ngo dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Matayo mu gice ca mbere kuva ku murongo wa 18 gushika kuri 20 cesimba no kuri wa 24. Umutwe w'ijambo ravuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu, ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko umugabo wiwe Yosefu kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu ndoto, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. 24. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe. Imana ishimwe cyane. Narimvuze ngo inyigisho z'uno munsi nazise ngo ubitse iki mu mpisho. Ni n'uyu murongo wa 19 uvuga ngo ariko umugabo wiwe Yosefu kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Tugira ibintu twese mu mpisho, tugira ibintu mu mutima hari indani tubitseyo, tugira ibintu tugendana. Hari ibintu bufise mu mpisho bitaraja habona, uba wiyumvira kumbure ku neza y'akazoza kawe, ingene mu kazi kawe wo ku improvinga, ingene ibintu vyogenda neza, ukaba wiyumvira ingene ico wokora kugira ngo urugo rwawe rukire, rukomere, rumere neza, ruryohe. Ukaba wiyumvira ico wokora kugira ngo abana bamere neza, bakure bari épanoui, bakure bari muri spirit ya family. Ukaba wiyumvira ingene mu kazi vyogenda, ingene ico wokora kugira ngo uronke promotion. Hari ibintu tugendana mu mpisho, hari ibintu tugendana hari indani mu mutima tubitseyo, bitagaragara mugabo tuba dufise hari indani. No munsi nashaka kuvuga ngo ivyo byo mu mpisho,
ivyo ubitse mu mutima, ivyo onye uwo mubana adashobora kubona, ivyo onye uwo mugendana umugenzi wawe atabasha kubona, ivyo onye uwo mu kazi mukorana atabasha kubona, bibitse hariya mu mutima wawe. Nagenda kubwira ngo hariya mu mpisho Imana iragerayo. Haleluya. Imana irahabona, Imana iragerayo. Imana ishimwe cyane kandi Imana idufashe. Hariya mu mpisho Imana iragerayo, hariya mu mpisho Imana irashobora guhishura ivyayo, hariya mu mpisho Imana irashobora kubigaragaza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Sinzi icubitse mu mpisho, ariko turumvise ko Imana ihagera. Haleluya. Turumvise ko Imana ihagera, turumvise ko Imana naho ihabona. Haleluya. Jewe nshobora kutabibona, jewe wowe dushobora kugendana simbona ibiri mu mutima wawe, simbona ivyo uri kuranyiyumvirako, nawe kandi ntubona ivyo ndiko ndakwiyumvirako. Ivyo niko bimeze, ntushobora kubona ibiri ndani ntabikubwiye. Hari n'igihe ushobora kwibwira ngo wabimenye ukishiramwe ibintu ukavyiyumvira, ariko ugasanga uri kurihenda kuko ntuzi indani muri jewe, ntuzi hariya mu mishi wanje ikiriyo. Imana ishimwe. Ariko Imana iragerayo, Imana irahabona. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ryariko ritubwira ukuvuka kwa Yesu, ingene yavutse, ingene nyina Mariya yatwaye inda ya Muhemu Yera akowe, afise umufiance abagomba kugira mariage. Hanyuma ngo bagiye babona inda, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yosefu nawe ngo kubera ngo yari umugororotsi, ngo kandi atagomba kumutetereza, ntiyashatse kumara amazi umugeni wiwe. Uca wumva ingene yamukunda, ntiyashatse ko amumara amazi, ntiyashatse yuko amwambika ibara, ariko ngo kubera ngo yari umugororotsi ngo aca avuga ngo reka ndamubengere mu mpisho, ndamuhebere mu mpisho. Kumbura ko yumvira kwimuka, yariko yumvira kuja kure yiwe. Nta wuzi vyari mu mutima wiwe, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye gusa ko imigabo yari afise, ivyiyumviro yari afise vyari vyo kumuheba, vyari vyo kumuhebera mu mpisho, nta mugaragaze, nta mumparamaze, ngo kubera ngo yari umugororotsi. Haleluya. Ngo kubera ngo yari umugororotsi. Ariko naho yari umugororotsi, ivyo yari abitse mu mpisho ntabwo vyari imigabo myiza, ntabwo vyari vyiza, ntabwo yari afise imigambi myiza ku mugeni wiwe Mariya, ntabwo yari afise imigambi myiza ku muryango wa Mariya. Yagira abamaramazi, mugabo yashaka kubamaramaza mu mpisho atabigaragaje. Naho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntiyashatse kumutetereza, ivyo iko biri kose ivyo yagira akorere mu mpisho kwari ukumutetereza, byari kugaragaza ko yamumaramaje. Hanyuma ngo acashaka ngo kumubengera mu mpisho. Mbega ufise iki mu mpishi wawe? Ubitse iki hariya mu mpishi wawe? Nibihe vyiyumvira ufise kurujya mwene data? Ujya mwene data mukorana ibikorwa vy'Imana, muhejeje gusenga kuwa Mungu ugenda kumuyambira n'igishika cinshi, ukamubwira ingene yaguhezagiye, nimba ari umuririmbyi yo mwaduhezagiye mwaririmbye neza, ariko mu mpishi wawe hari ibindi bitandukanye n'ivyo uri kuravuga ku munwe wawe. Mbega wa wundi yigishije ijambo ry'Imana, nico ugenda kumubwira ahejeje kwigisha kirahuye n'ikiri hariya mu mpishi wawe? Imana idushoboze cyane. Ushobora gutaha uvuye ku kazi, uri umugabo cyangwa uri umugore, ugashika ubwira uwo mwubakanye ko akazi kakubanye kenshi, bagutumye hanaho ko amaraporo yari menshi, ibintu nyene wabaye busy gose warushe, ariko ugasanga mu mpisho sivyo biriyo. Kumbura ku kazi ntiwigeze ugahonyorako, ntiwigeze ujayo, nta n'ikintu na kimwe wigeze ukora cerekeranye n'akazi kiwawe, ugasanga mu mpisho hari ibindi ubitseyo. Imana idufashe cyane gose. Yosefu rero ngo yagize imigabo ngo muri we ngo yo guheba Mariya, ngo ari kwamuhebere mu mpisho ahandi hatabonwa, wowe nivyo yari afise muri we. Ariko ndakunda Imana, ngo umumarayika w'Imana ngo aramusanga. Haleluya. Umumarayika w'Imana aramusanga aho nyene ari, aragenda aramwiyereka, aramubwira ati Yosefu ntutinye kurongora umugeni wawe kubera ko atwaye inda ya Muhemu Yera, kandi agira vyari umucunguzi w'isi. Haleluya. Ivyo tuzobibona ubutaha. Umurongo wanyoheye cyane gose nuko Yosefu yemeye ko aba challenge de la Muhemu w'Imana, yaremeye ko Muhemu w'Imana amukorako. Ku murongo wa 24 haje yatubwira ngo Yosefu ngo yemera ivyo umumarayika w'Umwami Imana amubwiye, ngo aragenda arongora umugeni wiwe.
Imana ishimwe cyane. Mbega wewe iyo Imana ikuburiye, iyo Imana ikweretse ibiri mu mishi wawe ko bidahwanye n'ivyayo, ko bidahwanye n'ivyo igomba, mbega ucugira iki? Mbega urakurikira iyo nama? Mbega urubaha? Uravuga ati Mana wambwiye vyo, reka nkurikize izo nama wambwiye. Mbega urakurikiza inama y'Imana? Mbega urakurikiza ijambo ry'Imana ivyo rikubwira? Ndabizi ushobora kuba ufise ibintu mu misho bikuremereye pe. Hariho abantu bagendana ibintu bibaremereye. Kumbura amadeception wagize mu buzima, kumbure umubabaro wagize, agahinda wagize, bikagenda bikaremera muri wewe hariya anye mu misho, bigatuma muri wewe ugendana imigabo yindi mu mutima wawe atawundi muntu ushobora kuyibwira, kubera umubabaro mwinshi wakuzuyemo, kubera agahinda kenshi kakuzuye, bigatuma ugenda ufise imigabo yindi muri wewe udashobora kuvuga ariko atari myiza. Ariko Imana ivuga mu nzira nyinshi. Ishobora kutakugendera nk'uko uyu mumarayika w'Imana yaciye agendera Yosefu. Ishobora kutakugendera ariko ukaca wumviriza ubutumwa. Ukumviriza ubutumwa bukubwira ivyo nyene. Buhuye n'ivyo uri kuracamo. Bukwereka inzira woca ufata. Bukwereka ingene wohindura. Bukwereka ingene wohindura ivyiyumviro. Bukwereka ingene wohindukira ukubahisha Imana, ugakora ivyo Imana ishaka. Bukwereka ingene woreka gutinya. Ishobora kuba uno munsi hari icyo iri kurakubwira, ariko ugaca usanga ubwo buhanuzi, ubwo butumwa ntubikurikiza, ntuvyumvira. Imana idufashe cyane gose. Intahe, turashobora kumva intahe za bene data zerekana ibyo baciyemo, ugasanga baciye mu ibintu bya bintu bitse mu mishi wawe, ariko barabirenganye, barabisumonse, ubu buzuye amashimo mu mitima yabo. Imana yabagiriye neza, ariko iyo ntawe ukanka kwica igufasha kugira ngo uhinduke, wowe ukemera kugumana bya vyiyumviro, ukemera kugumana ya migabo mibi mu mutima wawe. Imana idufashe cyane gose. Imana idushoboze. Imana iduhe kugendera mu ijambo ryayo, iduhe kumva ijwi ryayo. By'ukuri ukeneye ko mwe mu Imana guhishurira, Imana iravuga mu ijambo ryayo. Mbega iryo jambo ryawe y'urusomye, hari hantu uri gukura naho rikugeza, hari ico rihindura muri wewe. Uremera rigakora kuri vya bindi biri mu misho, uremera rikagenda rikabisohora, uravyemera? Canke ubigumana muri wewe kwa kundi nyene, ugumana ya migabo muri wewe ya yindi nyene. Iyumvire Yosefu nk'ubonye adekona akaca yanka kurongora Mariya, umumarayika w'Imana yamaze kumwiyereka, yamaze kumubwira ry'amajambo. Wibaza ko Yosefu yari kumererwa gute? Yari kugira iherezo nk'irya Yuda, ariko yaremeye. Buriya Yuda icamwishe nuko yagize imigabo mibi, arayigumana gushika aho yemera ko iyo migabo imutwara no kwiyahura. Aranka yuko ahindukira, yaragifise akaryo ko kwihana, yari gushobora gusaba ikigongo, kandi Yesu n'umunyembabazi yari kumubabarira. Yari yarabonye ingene yagiye ababarira abantu, yari yarabonye ingene yagiye akiza abantu, ariko agumana muri we ya migabo mibi gushika haja kwiyaka ubuzima. Niwemere ko ivyiyumviro bibi biri muri wewe, niwemere ko imigabo mibi wubatse mu mutima wawe kuyigumana gushika aho yo gukoresha ikibi. Niwemere kuyigumana muri wewe gushika aho yo gutwara mu muriro udashira. Niwemere kuyigumana muri wewe gushika aho yo kwica. Subira wizere iyo Mana, kubera wumvise ko iranabibona. Irakeneye gusa yuko uhaguruka ugasubira ukayizera, ugasubira kuvuga ngo Mana yanje, ndizeye kuri Imana y'ububasha, ndizeye ko ushobora kumpindurira amateka, ndizeye ko ibi bintu ushobora kubikuraho, ndizeye yuko ibi bintu byananiranye mu buzima bwanje ushobora kubihindura. Uyibwire n'umutima wawe wose, uyisukire uwo mutima, uyisukire ayo maganya, uyisukire ako gahinda, uyisukire uwo mubabaro, uyisukire ayo marira, uyibwire. Ntuyihishe kuko irabibona. Irakeneye gusa yuko utera intambwe, irakeneye gusa yuko uyibwira. Imana idufashe.
muri igitabo nyine ca Matayo Yesu ariko yigisha abigishwa biwe gusenga, yarababwiye ngo ariko weho ni waja gusenga ngo wiherere mu cumba cawe ngo ugende uvugane na so wo mwijuru, ngo so ngo abona ngo ahiherereye wazoguhemba. Arabona ahiherereye, akeneye gusa kumubwira, akeneye gusa ko wugurura kanwa, niyo pa akeneye kutera. Yaravuze ngo utera intambwe imwe izindi 99 zozitera. Arakeneye gusa kutera iyo ntambwe imwe, ukamwereka yuko urakeneye gukira, ukamwereka yuko urakeneye yuko aguhingura, urakeneye ko iyo migabo mibi ayisohora muri wewe, urakeneye ko ivyo vyiyumviro bibi abisohora muri wewe, urakeneye yuko ivyo uri kuragambirira bibi kuri mwene data abikurayo, ukabimwereka, ukamubwira yuko ukeneye gusa ko abikurayo. Ni wamwizera, umwizere. N'urugo rwawe rwananiranye, ubaye mu mubabaro igihe kirekire, izere yuko ashobora kuruhindura. Ariko nikube kuvyizera gusa, kubera ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Shiramo n'ama action, kora, ereka urukundo uwo mubana, mwereke ubugwaneza, mwereke kumwitaho, mwereke ibindi nubwo watobigusubiza nko kuri kurabimwereka, ariko menya ngo uri kurabiba imbuto uri kurabiba hazogera igihe imere. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Numba ari umwana yakunaniye, tangura umwature kwa majambo meza, tangura uvuge ngo arashobora guhinduka, tangura wature ivyizigiro muri we, tangura wature ko ashobora kuba umwana mwiza wifuza. Uzobibona. Shiramwo action, shiramwo part yawe. Reka kuguma uvuga ngo urizeye ko Imana ishoboye mugatacu uri kurakora. Izere ko Imana ibishoboye, ariko kandi unagire action. Yosefu ngo yaciye yumvira, ngo yaciye agenda, ngo ararongora umugeni wiwe Mariya, ngo barabana. Yarumviye, yashimye kuguma muri ijya migabo mibi, ntiyashimye kuguma muri bijya vyiyumviro bipfuye byo kubenga Mariya, byo kumubengera mu misho. Yarumviye. Nawe tera intambwe yo kwizera Imana. Wibuke ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwizera ngo nukumenya neza ivyizigirwa, ngo udakekeranya ngo ntibizoba. Imana idufashe cyane gose. Gira uko kwizera, izigire yuko Imana ishobora kubihindura, izigire ko Imana ishobora guhindurira amateka, izigire ko Imana ishobora kuzana impinduka mu vyawe, izigire ko Imana ishobora kuzana impinduka mu kazi wawe, izigire ko Imana ishobora kuzana impinduka mu buzima bwawe. Nimba hari icaha cakunaniye guheba, nimba hari icaha cakuboshe vyase kurekura, izere yuko Imana ishobora kukubohora, izere yuko Imana ishobora kukugira uwundi muntu, izere yuko Imana ishobora kukuremamo ivyizigiro bishasha, izere yuko Imana ishobora kugukura hamwe ikakugeza ahandi. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Ubitsiki mu mpisho. Mbega washatse kugumugaragara nk'ugororotse, washatse kugumugaragara nk'utunganye, washatse kugumugaragara nk'ukijijwe, ariko mu mutima iwawe ubitse yibibi. Washatse kugumugaragara nk'umukozi w'Imana, washatse kugumugaragara nk'uwahamagawe n'Imana, ariko mu mutima wawe mu mpisho hariya anye ubitse yibibi. Ni wuzi biri mu mpishi wawe, ni wuzi imanza ziri hariya mu mpishi wawe, ni wuzi imigabo mibi iri hariya mu mpishi wawe. Ariko wibuke ngo Imana irahabona. Haleluya. Wibuke ngo Imana irahabona, wibuke ngo Imana irahabona. Nturindire yuko izobigaragaza, nturindire yuko izobishira habona, nturindire yuko izokumara amazi, kuko hazogera igihe bija habona. Hazogera igihe ngo tugaragare nko kuri stade, ivyajijwe vyose bishigwa habona. Mbega no munsi bo gushira kuri stade bakazana screen imbere yawe igaragaza ibiri hariya mu mishi wawe, mbega bo kwerekana iki? Bo kwerekana umuntu atandukanye n'uwo tubona, bo kwerekana ibintu bitandukanye n'ivyo tubwira, bo kwerekana ibintu bitandukanye n'ivyo tukuziko. Imana idushoboze cyane gose, Imana idufashe, iturinde kugira ibintu hariya mu mpisho bitayihimbara, bitayiha icubahiro.
Imana idufashe cyane rwose kandi Imana idushoboze. Ndizeye ko hari uwo ndiko ndabwira uno munsi, ndizeye ko hari uwo ndiko ndakebura uno munsi. Iyi message hanini ntiraba abatarihana, iyi message hanini ntiraba abadakijijwe, iyi message hanini iraba abakijijwe. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yosefu ngo yari umugororotsi. Ni kuvuga Imana yaramushingira intahe ngo yari umugororotsi, ariko mu mpishi we yarahishije y'ibindi. Nibisanzwe ko umunyavyaha, umuntu atarihana, agira ibintu mu mpisho bibi, agira ivyiyumviro bibi, agira ivyifuzo bibi. Nibisanzwe kuko urumva ntagira ikimugera muri we, ntagira muhemu w'Imana muri we amukontrola. Ariko uwakijijwe, umugororotsi w'Imana, uwo onye iyo mu mpisho iwe hari y'ibindi bitandukanye nico ari imbere y'Imana, uwo niwe kibazo, kuko arafise muhemu w'Imana muri we. Mbega uno munsi urumvira ijwi rya muhemu w'Imana? Mbega uno munsi muhemu w'Imana gukebuye akakubwira ati wakosheje, saba imbabazi, urazisaba? Mbega uno munsi muhemu w'Imana akubwiye ati ibi wavuze si vyiza, genda wihane, urihana? Mbega uno munsi muhemu w'Imana akubwiye ati aha hantu ibi bintu wamyemwo ntabwo byahimbaye Imana, uno munsi wadekonye, wagize amakosa ya naya anye, mbega urihana? Urafuka mugasaba ikigongwe Imana, urafuka mukagenda ugasaba ikigongwe ujya mu bana, urafuka mukagenda ugasaba ikigongwe ujya muntu wacumuyeko. Imana idufashe cyane rwose, Imana idushoboze, iturinde kubika ibintu mu mpisho bitayihimbara, iturinde kubika ibintu mu mpisho by'imigabo mibi kuri bene data, iturinde kubika ibintu mu mpisho by'ivyaha. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Ndarangije, nizere ko hariho umuntu yafashijwe no munsi, kandi na jewe ndafashijwe. Imana itugirire neza twese. Narababwiye ubushize yuko muri uyu mwaka ugira utangure mu ndwi zibiri, ukwezi kwa mbere nzokumara ndiko ndahimbaza, ndiko ndacelebra ko nkunda ijambo imaze umwaka. Narababwiye rero ubushize ngo ndakeneye intahe. Nimba hariho message yakuhezagiye umunsi umwe, nimba hariho message yagufashije, nimba hari ahantu wavuye naho wageze kubera izi nyigisho za mardi, ndakeneye intahe. Abamaze kundungikira intahe, Yesu abaha umugisha. Nawe uzi yuko hari ico nkunda ijambo yakoze mu buzima bwawe, uzi ko wafashijwe mu buryo bumwe canke ubundi, urashobora kundungikira intahe, urashobora kunyandikira kuri WhatsApp, urashobora kwandika aha muri commentaire kuri YouTube ambwira ico Imana yakoze mu buzima bwawe. Nimba warakiriye Yesu biciye muri izi nyigisho za nkunda ijambo, please ushingire intahe. Nukuri ndaryoherwa ndiko ndasoma intahe. Yesu abampera umugisha kandi abagirire neza, kandi ukwezi kwa mbere muzofashe guhimbaza ko Imana yabanye nanje kandi n'ubu kibanye nanje. Reka turangize dusenga. Yesu abampera umugisha. Uhoraho Mana yo mwijuru, turagushimiye, turaguhaye icubahiro, turaguhimbaje. Wakoze kuri aya majambo wongeye kutubwira, aya majambo yongeye kutwibutsa kuvyo tugendana mu mpisho, yongeye kutwibutsa kuvyo tubitse hariya mu mpisho. Ni wowe ubona mu mpisho z'imitima yacu, ni wowe ubona ibinyegejeyo, ubona ivyaha biriyo, ubona imigabo mibi iriyo, ubona Mwami ukudatungana kuriyo. Nico gituma turungikira ijambo kugira ngo ridukebure, kugira ngo twongere duhindukire, twongere twihane, twongere tugende uko ushaka, twongere Mwami wanje dutere iyindi ntambwe yo gusohora ivyo bibitswe mu mpisho y'imitima yacu, bitaguhimbara kandi bitaguha icubahiro. Ndaguhaye ikaze ngo ubane natwe, ugire neza umuntu yakurikiye izi nyigisho, ugire neza uzozikurikirana mu nyuma, kugira ngo Mana yo mwijuru ukore umurimo mu mitima yacu, usohore ibidahimbaye mu mitima yacu, usohore imigambi n'imigabo mibi tugendana kuri bene data, usohore imigambi n'imigabo mibi tugendana ku bakunzi bacu, usohore imigambi n'imigabo mibi Mwami tugendana kubo dukorana, aho tugendera. Usohore Mwami ivyiyumviro bibi muri twebwe, kugira ngo Data wera uko tuvuga aba ariko n'indani dusa. Urakoze Mana ku ijambo ryawe,
urakoze ku bushobozi bw'ijambo ryawe, kandi reka ijambo ryawe ribandanye ridukiza, reka ijambo ryawe ribandanye ritubohora, reka ijambo ryawe ribandanye rikora umurimo muri twebwe, reka ijambo ryawe ribandanye ryubaka, reka ijambo ryawe ribandanye risambura ibitari ibyawe, reka ijambo ryawe ribandanye riturira ibitari ibyawe, kuko hari ijambo ryawe rimbwira ngo ijambo ryawe n'umuriro. Reka ijambo ryawe riturire ibitari ibyawe, bive mu mitima yacu, kugira ngo tugende twidegemvya kandi tuguhe icubahiro muri vyose. Urakoze Mana, uhezagira umuntu wese yafashijwe n'izi nyigisho, kandi umuhe umugisha. Icubahiro cose kibandanye kuba icawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije, tuzosubira ku wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.